indirimbo ziwe nyinshi zarakunzwe. Ushobora nawe kuba uri mu bakunda izo ndirimbo, ushobora kuba wibaza ati ese ubundi ni muntu ki? Umunsi ugiye kurabira hamwe amateka y'umuririmbyi cyangwa y'umuraperi w'icyamamare Takeoff. Nubwo yapfuye akiri muto yarazwi cyane, izina ryiwe izina ku rugero ruteye ubwoba kubera y'umugwi wa Migos warimo Quavo ndetse na Offset. Ushobora kubaza ati ese ubundi umuririmbyi ni muntu ki? Ushobora kuba uri mu bakunze izo ndirimbo ziwe cyangwa ushobora kuba ari mu bakunda kumvira izo ndirimbo ziwe, kumbere ukibaza ati mbe ubundi umuntu yazirimbye ni muntu ki? Yapfuye akiri muto cyane, ariko nubwo yapfuye akiri muto yatsize izina rikomeye ku bwa benshi bamwibuka ndetse benshi banamukumbura. Icyo ndagusaba ni kimwe no gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo uzokurikirane amateka y'ibyamamare bitandukanye, haba mu muziki, umupira w'amaguru ndetse no mu zindi ngeri zitandukanye. Icyo ndagusaba kandi nuko nabisangiza n'abandi babibone ko ushobora kuba ufise umuntu uzi yakunda iki cyamamare Takeoff, urashobora kumurungikira kugira ngo acyumvirize kugira ngo amenye amateka y'uwo yakunda uko bimeze. Amazina yiwe yose yiswe n'abavyeyi, kumwe umuntu avuga yitwa amazina n'abavyeyi ni Krisnik Karibor, ariko yamenyekanye cyangwa yamaye cyane ku mazina ya Takeoff. Amwe umuntu ashobora kuyiha bivanye yinjiye mu muziki, na umuntu wese baca bahindura amazina bakita amazina bashatse bivanye n'ibyo bashaka gushikako. Takeoff yari umuraperi w'umunyamerika avutse itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu 1992 avukira i Lawrenceville muri leta ya Georgia muri Amerika, amaze apfa itariki 11 mu 2022. Ni ukuvuga ko yapfuye afise imyaka 30 n'amezi ane arengako. Aho yapfiriye i Houston muri leta ya Texas muri Amerika. Yari umuririmbyi w'umuraperi, akaba yatangiye kuririmba mu mwaka wa 2008 kugeza yishwe arashwe mu 2022. Aho yaririmba imidiho cyangwa injyana za hip hop ndetse na trap. Yari mu gwa Migos, aho yakoreye umuziki mu nzu zitunganya umuziki cyangwa label nka Quality Control, Motown ndetse na Capitol. Yari mu mugwi cyangwa mu itsinda izwi cyane cyangwa ryamaye cyane muri Amerika ry'abaraperi ryitwa Migos, ryarimo inarume wiwe wa Takeoff ariwe uncle wa Takeoff ariwe umuraperi Quavo, ndetse n'umubyara wa Takeoff ariwe umubyara cyangwa cousin wa Takeoff ariwe Offset. Takeoff yarezwe na nyina gusa ndetse n'abandi bo mu muryango wiwe, ari kumwe n'abo mu muryango we aribo Quavo na Offset. Takeoff yatangiye kuririmba nk'umuraperi mu mwaka wa 2008, aho uwo mugwi yashangiye itsinda ryabo yizwi nka Migos ryatanguye ryitwa Polo Club. Hamwe umuntu aba arondera amazina ahindagura amazina ashakisha kumburyo yomushikana ku bwamamare, aho mu nyuma ryavuye yihindura yitwa Migos, aho umugwi wa Migos warugizwe na Quavo, Takeoff ndetse na Offset. Wasohoye mixtape yawo bise Young Season itariki iyo Young Season bayisohoye itariki 19/2011, aho itariki 19/2012 baciye basohoye iyindi mixtape bise No Label. Umugwi cyangwa itsinda rya Migos yatangiye kumenyekana cyane cyangwa yatangiye kwamamara cyane mu 2013, aho basohoreye indirimbo bise Versace. Ndetse iyi ndirimbo yanasubiyemo n'umuraperi w'ikirangirire cyangwa umuraperi azwi cyane Drake. Album ya mbere y'umugwi wa Migos yasohowe mu kwezi kw'indwi mu 2015, aho iyo album bayise Young Rich Nation, bisigura ngo igihugu gito gitunze cyangwa gikize. Aho iyo album yarimwo abaririmbyi cyangwa abahanzi bakomeye bafite amazina akomeye cyane aremereye ku isi mu byo kuririmba, ayo nka Chris Brown, Young Thug. Aho iyo album yakozwe na Zaytoven ndetse na Molda Beats, aho iyo album yabaye ya 17 kuri Billboard. Billboard ni urubuga rusanzwe rukora amahiganwa y'imiziki isorerwa muri Amerika. Takeoff n'umuraperi bari bakunze cyane, ndetse n'indirimbo ziwe nyinshi ziracyakunzwe ndetse ziracyavuzwa muri iki gihe, nubwo arimo gukwiza imyaka 2 apfuye ko yapfuye mu kwezi kwa 2022. Bituma benshi bamwibuka.
urupfu rwiwe, tujye ku rupfu rwiwe. Itariki imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe mu 2022 Takeoff yishwe arashwe amasasu aho yari mu mikino ari kumwe na Quavo. Na Quavo bari basanzwe bari mu itsinda rimwe canke mu gumwe wa Migos, aho hari i Houston muri Amerika, aho Takeoff yaciye apfa ubwo nyene, ariko Quavo we yarakomeretse ariko bidakanganye. Ico gihe iperereza ryakozwe canke itohoza canke kuya kuntu abantu bashobora kuza gutohoza mu gihe umuntu yishwe arashwe, ryavuze ko Takeoff na Quavo bari mu mikino ijanye n'amafaranga, aho mu mikino ijanye n'amafaranga aho hadutse impari mwaho kanya nyene haca haraswa amasasu, maze Takeoff araswa mu mutwe no mw'izosi aca arapfa. Imiririmbire canke ukurimba kwa Takeoff yarakunzwe cyane, haba ku ruhande rwawe nyine canke individual, ndetse canke haba ku ruhande rw'umugwi canke itsinda baririmbira rya Migos. Byatumye izina ryiwe ryamamara ku rugero rwo hejuru, nubwo yari muto, ariko yari mu baririmbyi batanga icyizere canke mu bazoshobora gufatwa nk'umulegend canke umunyamateka mu muziki mu baraperi bo muri Amerika. Takeoff kimwe na Quavo ndetse na Offset bariko baraduza amazina ku rugero rwo hejuru, aho benshi bari bizigiye ko bazofata intebe y'abaraperi mu myaka iri imbere, maze Takeoff we aca bavamwo, ndetse hasigara Quavo ndetse na Offset. Takeoff izina ryiwe ryaramamaye nubwo yari akiri muto cyane, kuko ku myaka 30 bivaye n'izina yari afise izina rikomeye cyane, aho urupfu rwiwe rwababaje abantu benshi mu ngero zitandukanye, baba abari mu bihugu bitandukanye, ndetse nawe ushobora kubyumviriza, ushobora kuba warababajwe n'urupfu rwiwe, kumbure ushobora kuba waramukunda. Ibyaranze Takeoff cyangwa amateka ya Takeoff rero nayo, icyo ndagusaba ni kimwe, ni ugukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo uzohe gukurikirana amateka y'ibyamamare menshi uzaba turashyikiriza. Ese nk'umukunzi w'umuziki, Takeoff ni yahe ndirimbo yo yakuryoheye, canke n'ayahe majambo ashobora kuba yaravuze ukumva, ndetse ukumva canke n'igiki muri rusange cyatumye umukunda? Icyo dushishikara tugusaba ni kimwe, nuko nabisangiza n'abandi kugira ngo abandi bashobore kuba bibona ko ushobora kuba ufite umugenzi uzi yamukunda, urashobora kumuha ikiganiro akacyumviriza kugira ngo ashobore gukurikirana, ndetse anamenye amateka y'umuririmbyi ashobora kubakunda. Ndetse ushobora no muri commentaire kutubwira nimba ari umuririmbyi ushobora kuba wifuza tukubwiye amateka yiwe, yaba waririmbye kera atakiririmba ndetse n'abaririmba ubu. Murakoze, mushishikare musangiza abandi. Murakoze.